nkuko twabonye yuko umuntu ashobora kurwara umwingo bivuye ku kungene ukora wonyene umva bitavuye mu gufungura canke ku kindi kintu. Turabaramukije mwebwe bakunzi ba Black FM aho muri hose, tubifuriza n'amagara meza kuri mwese. Ikiganiro ni SANTE POUR TOUS, mushikirizwa na jewe Arlene, turi kumwe na Fadete. Yego, turabaramukije cyane, tubifuriza weekend nziza. Mushobora kuba muriko murava ku kazi canke naho muriko muraja mu bindi bikorwa canke muriko muraja mu manza, ariko turabahaye mwiriwe. Nkuko twabemereye mu kiganiro SANTE POUR TOUS, twama twabateguriye ico tuza kuganira ko buri munsi kugira ngo tuvugane kumbure tumenye ukuntu twokwitwara. Fadete, ubwa mbere na mbere banze baramutse abakunzi ba Black FM aho bari hose, hanyuma ucuretse babwira ico tuzakuganira kuno munsi. Abakunzi ba Black FM aho muri hose ndabaramukije gose, nifuriza n'umunsi mukuru mwiza, abamizirima aho muri hose mugira umunsi mukuru mwiza. Hamakuru no munsi tuza kuganira ku ngwara y'umwingo. Ego. Tutiriwe rero turaja kure, mbega ingwara y'umwingo dushaka kumenya ingwara y'umwingo ni iki? Ubwa mbere na mbere hoho ingwara y'umwingo twavuga yuko ari iyongerekana ry'agahimba twita grande thyroïde mu rurimi rw'igifaransa. Ako gahimba nako gatumbereye munsi yako twita akamirampeke. Ego. Turetse igabanuka ry'ako gahimba bitwa grande thyroïde, hariho niyongerekana ryako. Ego, kakavyimba. Ego. Iyo ngwara rero y'umwingo twako turavuga, tugerageje kuraba makuru yo hakurya y'isi, biravugwa yuko ari ingwara ikunda gufata cyane ako gahimba twita grande thyroïde. Hama bikavugwa yuko ibice 23% ari abapfasoni, ibice 3% naho ari abantu b'abagabo. Bikavuga yuko ku bapfasoni ni inshuro 4 kuri 5, ni kuvuga gusumba abantu b'abagabo. Ico naco ngo igasigurwa nuko abapfasoni cyane cyane abapfasoni iyo bibungenze harabaho iyongerekana yo ry'inkabura mubiri, aribyo twita hormone. Ushobora gusanga bigiye gukorera kuri ico gihimba cyane. Niyo mpamvu kenshi abapfasoni bibungenze canke bamaze kwibungenga aribo bakunda gufatwa n'iyo ngwara. Ikindi nacyo twomenya nuko ingwara y'umwingo irafata cyane kandi hanini abantu bageze mu za bukuru. Yego. Ikindi naco rero ca turabira hamwe tukoma turabe mbega ni bihe bitera iyo ngwara y'umwingo. Bwa mbere na mbere hoho hariho icyo twokwita ibura ry'icunyunyu citwa iode. Yego. Cyo ni ikintu ca mbere gikunda gushika. Hama ikindi naco kunywa itabi. Abantu banywa itabi nabo nyene barakarirwa, birashobora gutuma umuntu agwara iyo ngwara y'umwingo. Ikindi naco ni bimwe nyene twavuga by'inkabura mubiri, bimwe twita ama hormone. Iyo novuga gute, iyo avuye akoze mu buryo burengeye. Ego. Tukiri kuri ico nyene cyayo ma hormone tweko turavuga, hariho igihe aza gukogwa mu buryo burengeye canke agakogwa ku rugezo ruto cyane tugereranije n'ubwo umubiri ubukeneye. Ego. Hama ikindi kintu naco tutokwibagira ni ikintu twokuvuga ati les antécédents familiales. Ni kuvuga nyimba mu muryango iwanyu akaronda. Akaronda. Ni kuvuga nyimba mu muryango iwacu hari umuntu yigeze kugwara umwingo, nanje ntegerezwa kuzandara neza kuko mbafise amahirwe menshi mabi nanje yo gushobora kugwara iyo ngwara y'umwingo. Yego. Ikindi naco no kongera ko nuko hariho ifatwa ry'imiti. Hariho imiti imwe dufata ugasanga nyene igiye gutuma umuntu ashobora kugira ivyo bibazo vyo kugwara umwingo. Si kuvuga ngo umuntu atatera gwara umwingo, ariko no kuvuga ni ya miti imwe ishobora gutuma haba inkabura mubiri zirenze canke naho ziri ku rugero ruri hasi cyane, bigaca bituma umuntu agwara. Ikindi naco ni gufungura birenze,
ubwoko bw'ibifungurwa mu gifaransa bita amacrucifère harimo amashu ajyamo amashu brocoli amashu fleur n'ibindi byinshi aho nyine tukiri ku bintu nyine byo gufungura ntitwokwibagira yuko mu bisanzwe icyo cyunyunyu bitwa iyode twogisanga mu munyu muga rero iyo ukoresheje urya munyu utarimo iyode naho nyine biraza gutuma urwara iyo ndwara y'umwingo aho rero harimo mu myumbati no mu myumbati harimo ubumara novuga ati no kwita ubumara nyene ushobora gutuma umuntu ashobora kurwara iyo ndwara y'umwingo igihe yayiriye cyane cyane tukiri kuri ivyo by'umunyu ni byiza yuko umuntu imbere yuko agura umunyu abanza kuraba tuzi turiga gusoma vraiment kuko muri irya myunyu tugura ku masoko canke ku mabutike hari igihe usanga hariho imyunyu itarimo iyode n'indi usanga irimo iyode tukiri kuri ibyo nyine by'indwara y'umwingo dushaka kurabira hamwe mbega n'ibihe bintu mu gifaransa bita ngo ni facteur de risque n'ibihe bintu bishobora gutuma umuntu arwara iyo ndwara y'umwingo ahanini nuvuga yuko ibintu bituma umuntu arwara iyo ndwara y'umwingo ni kwa gufungura nyine ugasanga umuntu ntiyigera araba umunyu afungura uwo ari we ntiyigera araba ko urimo iyode muri icyo gihe iyo umuntu yamye afungura uwo munyu arashobora kurwara indwara y'umwingo ikindi nacyo hariho n'ako karonda nyine mu gihe umuntu aba iwanyu haba harimo umuntu yarwaye iyo ndwara y'umwingo urumva nako ufise amahirwe mabi menshi yo kuzoshobora kwandura iyo ndwara y'umwingo cyane rwose nk'uko twabivuze mu bibituma twongeye kandi turavuga ikintu kijanye no kunywa itabi turavuga hari ikindi bivuga ngo hariho indwara iyo usanze urwaye indwara zifata kajya gahimba twavuze kitwa thyroïde kari ngaha mu ijosi nako nyene birashobora gutuma ugasanga inyuma y'igihe ugiye gufatwa n'iyo ndwara y'umwingo ikindi naco twavuze gufata imiti navyo nyene birashobora gutuma inyuma y'igihe naho nyene uzogwara iyo ndwara y'umwingo ikindi naco nuko ni mu gihe ako gahimba twavuze kitwa grande thyroïde nuko hari igihe twavuze ati hari igihe karekura inkaburamubiri nyinshi canke naho karekura inkaburamubiri nkeyi navyo nyene biraheza bigatuma mu minsi ikurikirana uvuga nti à la longue umuntu arwara iyo ndwara y'umwingo mu bisanzwe Darlene twavuga yuko ibintu bituma umuntu arwara indwara y'umwingo hariho ikintu novuga ati biva ku vyo umuntu afungura kubera twabonye yuko iza kuva mu kubura k'umubiri kw'icunyunyu twita iyode mu gihe rero umuntu atitwararitse kuraba yuko ibintu afungura birimo iyo iyode arashaka kurwara iyo ndwara y'umwingo ikindi kintu naco novuga ati ako gahimba twabonye akazi kako gasanzwe gakora izo hormone thyroïdienne izo nkaburamubiri rero mu gihe yakoze nyinshi canke nkeyi uca urwara iyo ndwara y'umwingo cyane gose ikindi nobabwira nuko iyo ndwara y'umwingo kandi ni indwara itandukira ikindi nanibagiye kubabwira nuko mu bintu bituma kandi umuntu azogwara iyo ndwara y'umwingo inyuma y'igihe hariho ikindi kintu twavuga bimwe by'inkaburamubiri nariko ndavuga ariko ubu naho ngoma mvuge cyane kuri metome tuvuga by'abapfasoni abapfasoni canke abigeme iyo batanguye ubuyabaga inkaburamubiri hariho ziratangura kwiyongera cyane niyo yibungenze niyo novuga nti agiye muri ka karuhuko kamwe twita menopause ni kuvuga iyo aciye imvyaro uno tugiye turabire hamwe mbega iyo ndwara y'umwingo umuntu yoyikingira gute mu kwikingira iyo ndwara y'umwingo nk'uko twabonye yuko hamwe irava ku bintu umuntu afungura ahandi nayo ikava ku kungene
iyo thyroïde ikora ni kuvuga mu kwikingira uza gukingira kuri aho hantu habiri kuvyerekeye gufungura rero umuntu yofungura ibintu novuga ati birimo iyode nyinshi mu gihe afise ingorane yuko novuga ati afise carence muri arya ma hormone thyroïdienne yego nukuvuga mu gihe zirya nkabura mubiri ari nkeyi bica bisaba yuko aronka n'urya munyu urimo iyode akawufata cyane ku masoko irahari ni nk'uko uza wumva ngo hariho umunyu w'abantu barwaye umwingo ibyo byose nibaza yuko si byiza yuko umuntu atarwaye umwingo afata ngo yimenyereze ngo ujya munyu w'abantu batarwaye umwingo byose twabivuze y'abantu barwaye umwingo byose twabivuze ibyoye mu gihe ufashe mu gihe uyihaye ico cunyunyu bita iyode gikeyi uragwara wihaye byinshi uragwara nico gituma umuntu yogira amagabo ntave yumva turiko turavuga ati ngo baze bararya urya munyu ngo w'abantu bagwaye umwingo uca ugenda uwurye utipimishije urabe umwingo wawe ico wavuyeko kuko wowe ushobora kuvyimba kubera zirya nkaburamubiri zabaye nyinshi uwundi nawe ikavyimba kubera ko zirya nkaburamubiri zabaye nkeya ni kuvuga rero ukungene muza kuvyirinda n'ukungene muza kuvyikingira ntibiza kumera kumwe n'ubundi hama turikiri kuri ico nyene cyo kubura iyode mu mubiri ikintu twomenya nuko iyode ntiri mu munyu gusa yego hari ibindi bintu dushobora gusangamwo iyode na cane cane novuga ati nko mu mata y'isoja mu bintu byose biva mu mazi ni kuvuga indagara amafi ego donc umuntu yogerageza kuza arabifungura tutibagiye n'imboga yego muri byo nyine by'imboga kimwe hari ico twari twamaye tuvuga ubwoko bw'ibifungurwa bimwe birimo amashu fleur amashu brocoli ibi byose twabivuze navyo nyene twavuze ni byiza ko umuntu nawe nyene abifungura yigerera ariko ni kuvuga ahantu bogerera amagabo ni hahandi hamwe naguma mvuga we ni kuraba mbega fise iyode nyinshi mu gihe ufise iyode mu mubiri nyinshi ucuza uririnda gufungura izoshu cane n'imyumbati hamwe nyene nayo mashu fleur muga mu gihe naho umubiri wawe ufise nkeyi ni kuvuga mu gihe hakozwe zirya nkabura mubiri ntoyi nkeyi ucuza urafungura cyane ayo mashu fleur nayo mashu hamwe nako gafi mu bisanzwe kuvyiza ni kuko umuntu arashobora kuba ataragwara iyo ngwara y'umwingo ni byiza ko nimba ariko aradukurikirana ni byiza ko nawe nyene yikingira akikingira ni ukuvuga ibyo turako turavuga ni byiza ko umuntu abifungura akagera akigerera uyo munyu ni byiza ko umuntu awufungura akigerera ni byiza ko umuntu izo mboga twavuze iyo myumbati ayo mafi ibintu biva mu mazi ibyo byose nyimba ari indagara n'ibindi byose kuko ibintu biva mu mazi bajya ni byinshi cyane ni byiza ko umuntu navyo nabijya yigerera kirazira kurenza donc nturenze kandi ntuje munsi nkuko twabonye yuko umuntu ashobora kurwara umwingo bivuye ku kungene ukora wonyene urumva bitavuye mu gufungura canke ku kindi kintu muga bivanye ku kungene ukora nyene ugasanga uragwaye ni kuvuga rero muri ico gihe naho umuntu yogerageza kuza arafungura ibintu birimwo icunyunyu bitwa zinc hamwe n'ikindi cunyunyu bitwa selenium umuntu yoca yibaza ati ivyo bintu none no bikura burya Imana yaremye ibintu neza uzi yuko ivyo vyunyunyu vyose yarene ushobora kubisanga muri za nyama nyene ya mafi na zandagara ukongera ukabisanga mu kintu novuga ati mu ma oleagine ni kuvuga mu bintu byose bivamwe amavuta ni nk'ibiyoba hamwe na ibihoke ari byo bita amatournesol kuko ndazi ko hari abantu tuvuze ibihoke batamenya na kimwe hariho abantu bashobora kutabimenya kandi ikindi naco maze kubona abarundi nta rusaku dufise hanini ku bintu byo gusoma burya hariho n'ayandi mavuta bitwa amavuta y'amahoke ni kuvuga ava mu bihoke nyene nayo nyene ni byiza ko umuntu atarayakoresha ikindi naco mu kwikingira iyo ngwara y'umwingo ikindi novuga nuko dukwiye abantu banywa itabi bakwiye kuriheba
Ego. Tabi novuga nti riri numuzi w'indwara nyinshi cyane bamwe ariko barabivuga iyo mara mureka itabi umuntu anywa agatabi twifuza ko yoyireka kuko si uwo mwingo gusa hariho n'izindi ndwara nyinshi cyane ashobora kurwara. Ego. Ikindi nacyo twomenya nuko twogerageza naho nyine kuza turafungura n'ibintu birimo icunyunyu novuga ati citwa D kubera ico cunyunyu nacyo citwa D kiza gutuma zankabura mubiri zakozwe na ya grande thyroïde zija mu maserire ni kuvuga mu tugira ngingo tugize umubiri mu turemangingo turi mu mubiri. Mbega none ico cunyunyu nacyo citwa D twogikura tugaruka tubibabwiye nawe naco nyene bakimenya.